none akasaka maramazi je nta muntu numwe dupfa n'ikintu na kimwe hanyuma icyo ikibana yamfashije gusa yati nziza ukuri nta kibazo kandi ndazi ko atacyo nzoba ko amenasi yunda yaronka mugana cyo nzoba vision 2060 nzoyibona neza jewe sinkekeranye ati jewe ntabwo bamfise nta muntu numwe ntinya kandi niyo nopfa nzira ukuri nta kibazo ati noneho ndazi ko taco nzoba nubwo ndiko ndaronka amamenase imbona kazoze ya 2060 nzoyibona ukuri kwamye kandi sinkekeranya hano hari mu nama nkenguza amateka nkuko yanabigarutse ko mu nama nshinga amateka Ministre wa Finance Alindi Kumana yongeye kugaruka ku kibazo ca fomi ahiriko yishuza leta amafaranga arenze haja mwabonye ko natumye kwisakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugenda na kuburyo kunguma mbatake nanje nguma nitegura iyi ni contrat ya fomi tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakandida ngana kunuko iyi ndafise avenao contrat ije muri December 2025 ivuga yuko kuri saison B ya 2025 na saison C ya 2025 les quantités réelles on a dépassé 17,5% des quantités contractuelles. Iyi ni fomi yayiza ngo tuyisinye ikatubwira au mois de décembre 2025 ikatubwira yuko saison B na C ya 2025 uno munsi shaka kutubwira avenao contrat ivuga yuko yarengeje ko mu ifumbire yatanze 17% y'ifumbire de façon unilatérale ni mumfashe ikakivuga neza yuko amaheri keneye uno munsi yuko ihabwa angana na 50 miliyari 783 349 898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuriha yarengeje ko ku makandite contractuelle ikashitubya ati mwebwe leta rero muri aya mafaranga muri ya 50 miliyari abanyagihugu bace bari 24 miliyari yindi yongerekanye ko kuri saison B na C y'umwaka waheze none woza gutanga ifumbire irenge iya kontra ikini cyambere ikiza nindi avenao contrat December 2025 ivuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko 3,9% des quantités contractuelles na 3,8% des quantités ivyo rero bica bisaba yuko turiha leta y'u Burundi cimuha imiliyaridi zitandatu ni miliyoni majana 839 yiyongerako mumbwire namwebwe yuko ibi bintu twobikora ndafise contrat initiale ngaha ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka maramazi je nta muntu numwe dupfa n'ikintu na kimwe hanyuma icyo ikibana yamfashije gusa yati nziza ukuri nta kibazo kandi ndazi ko atacyo nzoba ko amenasi yunda yaronka mugana cyo nzoba vision 2060 nzoyibona neza jewe sinkekeranye ngibi rero ibintu tubayemo cyamubwiye amafaranga acava aya mafaranga